hari abantu bavuga ngo ushaka kwimenya, kandi igicoco twona gikora, ushaka kwimenya ufata bajya bagenzi bawe bakwegereye batanu ucugira mu ayene yabo, icuza gutora ni wewe. Fata bagenzi bawe batanu bakwegereye kurusha abandi, ugira ibintu bibaranga ucugira mu ayene, uza gutora wewe. Abantu bakwegereye baragufasona, nico gituma ushaka gushika ku ndoto yawe utegerezwa kwegera abantu bavomera iyo ndoto yawe. Hariho abantu mukwiye kumarana umwanya munini, n'abandi mukwiye kumarana umwanya muto, n'abandi mukwiye kubonana kuri bonane gusa, bivanye n'indoto yawe n'indoto zawe. Ingesubire mwiri jambo, kubera turi muri culture iri sociale cyane, twaba twumva turi abanyamakosa iyo tutabana n'abantu bose ahantu hose mu bintu byose. Ivyo biri mu bituma bitunanira bitugora gushika ku ndoto dufise mu mitima yacu. Abantu babaye abantu b'ikimazi muri kahise, hariho ahantu utabasanga, hariho ahantu utabaronderera. Ukazobona umuntu ari hose mu bintu byose n'abantu bose, nta kintu c'ikimazi uzoshikako. Ucuba mu ayene ya byose,